agatora akumviriza indirimbo yakunze akavuga ati uyu ni ndabye canke numvirije izi ndirimbo ndabona nimero kanaka ari we yaririmbye neza. Uretse yuko indirimbo zose burya ico nkunda kuvuga nuko umuntu wese utaravye ubuhinga n'ubumenyi afise bujanye no kuririmba, mugabo le fait yuko umuntu afashe umwanya agashobora kwandika indirimbo yiwe canke niyitoba ari yiwe, dufate nk'indirimbo ya Bakunzi banywanyi ba Gisha TV, nikaze kuri uru rubuga musanzwe mukurikiranwaho ibiganiro vya Gisha TV. Murakoze kuri mwege mubandanya mudukurikirana, kubatarabikora namwe nikaze mu gukora like, share, subscribe. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuvyerekeye ihigano ry'amakorali n'abaririmbyi b'abarundi ari mu gace ka East Africa. Tukaba turi kumwe n'umuyobozi wa Gisha TV, akaba n'umurongozi wa Église de la Transformation Pasteur Mugisha muri Montreal, Canada. Akaba rero agiye kutuganiriza kuvyerekanye iryo higanwa ukuntu bigenda. Pastor Mugisha, turabahaye ikaze. Murakoze cyane. Murakomeye. Turashima Imana. None ko mbona ahantu turi hayagayaga hameze neza, mwatwakiriye, mwotubwira ngo ni hehe? En fait aha ni ku nkengera za Fleuve Saint-Laurent. Ikiyaga Fleuve Saint-Laurent kigabura igisagara ca Montreal, kimwe mu bisagara binini ku isi kandi vyiza. Hanyuma uruzi rukagabura nuze ya Montreal hamwe na ville ya Longueuil. Juste ku ruhande ni kivuko ca Montreal. Kivuko kiri ni ca mbere canke ca kabiri muri Canada, washaka no ku isi kiri mu bivuko vya mbere bikomeye canke binini. So ahantu ndakunda cyane kubera ko ubwa mbere ni hafi y'imuhira. Ikindi kigira kabiri aha ku ruhande hariho parke, ni parke uru n'uruzi. Hanyuma kenshi ndakunda kuza nkicara ngaha kugira umuntu yumvirize akamo k'uruzi, no gufata umwanya wo kuyumvira ku Mana, ku vy'Imana yaremye, ku buzima muri rusange. Kabisa ndabona ari ahantu heza cyane gose. Ego. Uretwe tutangure rero kuvuga ku bibazo tukingiye kubabaza kuvyerekeye iryo higana aho rigeze. None mwotubwira neza na neza ubu bigeze hehe, byifashe gute? Mu bisanzwe ihiganwa ririko rigenda neza. Ririko rigenda neza kubera ko ubu nyene turiko turavugana. Ubwa mbere nagomba mbanze shimire abantu bose bagiye badufasha kugira ngo iri higanwa rize rishobore kuba kandi kugira rize rigende neza, na cyane cyane abaririmbyi biyandikishije hamwe n'amakorali yiyandikishije. Ubu unye dufise abaririmbyi bashika hafi 25, tukagira n'amakorali 5. So mu yandi majambo no kuvuga ngo ubu twaratanguye gutora, mugabo ntibiraja ku mugaragaro, n'indirimbo z'abaririmbyi ntituzazishira ku mugaragaro, ariko kuva mu ndwiza tuzozishira ku mugaragaro kugira ngo abantu bose aho bari hose bashobore kuziraba, bashobore kugira ico bazivuze ko, bashobore gushigikira abo baririmbyi, kubashigikiza amajambo meza, no gutora. So mu yandi majambo no kuvuga ngo kuva mu ndwiza umuntu agiye kuri Gisha TV kuri YouTube, arashobora kubona indirimbo zaririmbwe zose, akazumviriza. Hanyuma byoba byiza dufashije agatora akumviriza indirimbo yakunze akavuga ati uyu ni ndabye canke numvirije izi ndirimbo ndabona nimero kanaka ari we yaririmbye neza. Uretse yuko indirimbo zose burya ico nkunda kuvuga nuko umuntu wese utaravye ubuhinga n'ubumenyi afise bujanye no kuririmba, mugabo le fait yuko umuntu afashe umwanya agashobora kwandika indirimbo yiwe canke niyitoba ari yiwe, dufate nk'indirimbo ya Kantike, akayifatira umwanya akayisubiramwo, akagerageza kwihinyanyura nk'uko bavuga mu Kirundi, akayiririmba. Abakozi igikorwa gikomeye kandi abakozi igikorwa ciza. Nico gituma nosaba
abarundi inshuti z'abarundi mu biyaga bigari yuko boshigikira abo baririmbyi n'abaririmbyi bakiri batoya si babandi bavuga ngo bageze mu rwego rwo hejuru kuko n'umugambi canke intumbero ya Gisha TV nkuko twabivuze kuva mu ntango ni kugira ngo dushigikire baba jene canke washaka n'abakuze imyaka nitugeze tugira limite yovuga ati hari abantu bashobora kuba bafise impano hari abantu bashobora kuba bafise inzara n'inyota yo gukorera Imana yo gutazira Imana yo kuririmba mugabo ugasanga kubera kumbure ntibazwi kumbure nta bushobozi bafise bwo gushobora kuja muri studio bakore audio y'indirimbo canke bakore video so twebwe rero ni kugira ngo dufashe kugira ngo izo ngabire zishobore kugaragara nico gituma rero twagize iri higanwa nico gituma dusaba abantu bose babishoboye bazoje kuri Gisha TV kuri YouTube kugira ngo bashigikire abajene babahe morale ndabizi ko kenshi mu mahiganwa nkaya hari n'igihe bishika ugasanga hari abantu bariko baratwenga indirimbo z'abantu cyangwa ariko ibyo ndasabye ntihazagire umuntu abikora kubera ko nkuko nabivuze umuntu yarinze afata umwanya akitegura akaririmba haba harimo umutima wo gushaka gutazira wo gushaka kugaragaza igikorwa ciwe rero naho bakira abaririmbyi batoya naho bataragira ku rwego rwo hejuru icyo twifuza nuko abantu bashigikiza amajambo meza yo kubashigikira yo kubaremesha kugira ngo ihiganwa rize rigende neza so mu majambo make mu ndwiza tuzozishira ku mugaragaro cyangwa muri public nkuko babivuga kugira ngo abantu bagende bazumvirize abantu bashobore gutora bazoshobora kubona kuri buri ndirimbo inimero n'uwayiririmbye hanyuma badufashe gutora mu nyuma hazobaho uwundi mugwi uzoshobora noneho gutora kugira ngo mu ndwi imwe muri babaririmbyi hafi 25 bazokuramo hasigare abaririmbyi 10 so muri abo baririmbyi 10 bazoba basigaye indwi ikurikira hazobaho umwanya naho wo kuraba neza muri abo baririmbyi 10 kugira ngo dukuremwo batatu banyuma abo rero batatu banyuma mu ndwi ikurikira urumva mu ndwi igira gatatu y'uku kwezi tuzoca turanderamo uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu reka subiremo ni ukuvuga ngo mu ndwiza tuzoshira indirimbo zose ku mugaragaro hanyuma abantu baheze batore indirimbo babonye yuko ari nziza gusumba izindi uretse yuko nkuko namanda bivuga zose nizera yuko ari nziza hanyuma bahejeje gutora hariho n'undi mugwi uzoca nawo utora kugira ngo muri babandi hafi 25 dukuremwo 10 gusa dusigazemwo 10 so mu ndwi ikurikira ya kabiri umengo mu ndwiza itariki ya nyuma yo kuba twamaze kugabanya kugira ngo hasigare 10 ni itariki le 12 itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu hanyuma itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu muri babandi 10 bazoba basigaye muzaba muriko muradufasha gutora hamwe n'undi mugwi w'abantu bakeya ucudufasha gutora muri abo bantu 10 kugira havemo uwa mbere uwa kabiri batatu ba mbere hanyuma imbere yo kwitariki 26 z'uku kwezi kwa gatandatu zigera tuzoba twamaze gukuramo noneho uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu hanyuma indwi ya kabiri y'ukwezi kw'indwi niho tuzoca dutangura rero gutanga ubushimwe ku baririmbyi babaye aba mbere hamwe n'abazoba muri abo batatu ba mbere muri abo baririmbyi baririmba ku gatwe kabo hanyuma n'abaririmbyi batatu ba mbere n'amakorale atatu ya mbere kuko n'amakorale turafise amakorale 5 muri amakorale 5 tuzokuramwo zitatu hanyuma muri izo zitatu naho tuzoca dutora korale ya mbere ya kabiri ya gatatu hanyuma nkuko nabivuze mu ndwi ya kabiri y'ukwezi kw'indwi niho tuzotangura gutanga ubushimwe iyo aba tutari mu bihe bigoye nk'ibi twari gushobora kumbure guhurira hamwe tugatanga ubushimwe mu buryo bwagutse mu buryo bwiza mugabo kubera iki kibazo c'icoherezo ca COVID-19 canke COVID-19 kandi no kubera ko abantu bari mu bihugu bitandukanye Kenya, Tanzania, Ubugande, u Rwanda n'u Burundi biragoye kugira ngo umuntu acabahuriza ahantu hamwe mugabo tuzokora ibishoboka byose tubasange aho bazoba bari
kugira ngo tubahereze ubwo bushimwe nk'uko twabivuze umuririmbyi wa mbere canke korale ya mbere izoronka 1,000 c'amadolari, iya kabiri izoronka idolari 700, iya gatatu canke uwa gatatu aronke amadolari 400. Aho rero niho igikorwa kigeze. Ndasubiye kandi ndababwira ngo muze tubashigikire, dushigikire abana bacu, batoyi bacu, bakuru bacu, kugira ngo ico gikorwa mu yandi majambo kize kibahe courage, kibankuraje kugira ngo babandanye bakora canke bitegura mu buryo butandukanye, ariko mu buryo bwo gushima no gutazira Imana. Murakoze. Ego cyane. Tukaba twibutsa ko izo byo kuririmba n'amakorali iryo higanwa ryerekeye aba gospel, donc indirimbo zo gutaza no kuramya Imana. Kandi tukibutsa yuko nimba ntahuye neza, donc muzoshira kuri YouTube channel, kuri YouTube channel ya Gisha TV, aho abantu bazoshobora kuzikurikirana. Ubu twaramaze kuzishirako muga ntiziraba public. Okay. Hanyuma abariko baratora na bagenzi babo bariko baratora deja. Mugabo kuva mu ndwiza tuzoja public kugira ngo uwifuza wese gutora no kuzumviriza ashobore kumviriza, hari ukene kubaha ijambo ryo kubashigikira, ryo kubaremesha, ashobore kubikora. Okay. Nkabafite rero n'amatsiko y'iryo higanwa. None ni iki cabatumye muri tegura? Icatumye turitegura nagiye ndabivuga ariko nta kibazo n'ubu ndabisubiramwo. Ni kubera ko haraciye imyaka nanjye nabaye umuririmbyi, mugabo sinabaye umuririmbyi wa undi, uretse ko n'uyu munsi ndi umuririmbyi, ko nizera ko atamwana w'Imana n'umwe adafise mu nzira imwe canke iyindi ingabire canke amavuta yo gushobora gutazira Imana, kuko twese duhamagarirwa gutazira Imana, duhamagarirwa gushira hejuru izina ry'Imana, duhamagarirwa gushima Imana. So rero narabaye umuririmbyi mu ishengero, narabaye no muri korale, hanyuma y'ivyo ndakorera Imana, ariko kugira umuntu akorera Imana agera aho ngeze n'urugendo. So muri urwo rugendo rero habaho ibihe byoroshe, habaho n'ibihe bigoye. Mugabo kenshi usanga na cyane cyane mu bihugu tuvamwo, kubera ibijanye n'ubutunzi bw'ibihugu, ibijanye n'amajambere, kenshi usanga hari ibintu byinshi biri nyuma, na cyane cyane mu bijanye n'imirimo yo gukorera Imana. Ugasanga rero abakozi b'Imana kenshi ntibyoroshe kugira ngo umuntu akorere Imana, kubera kubura uburyo, harababura n'uburyo bwa transport, harabura n'uburyo bwa amayinite kugira ngo atelefone, kuko hari ibintu byinshi umuntu aba akeneye kugira ngo ashobore gukora igikorwa cy'Imana nk'umuririmbyi canke niyo ataba umuririmbyi nk'umukozi w'Imana. So muri ico gihe rero mu myaka maze ndiko ndakorera Imana, ishobora kubishika kumbure hafi imyaka, ndiko ndagerageza kuyiharura, hafi imyaka 10, agira renga hafi imyaka 20, nimba ntihenze, imyaka 20, hafi imyaka 20. So muri iyo myaka nk'uko nabivuze, ibihe byari bitandukanye, mugabo naho byari bimeze gutyo, hariho abagenzi, inshuti n'abagenzi bagiye bashigikira mu buryo butandukanye, hariho abagiye bampezagira mu buryo butandukanye, hariho abagiye bashigikira ibikorwa byanje byose nagiye nkora gushika uyu munsi. So mu yandi majambo no kuvuga ngo no muri ivyo bihe bigoye nagenda ndacamwo, kenshi ibihe biratwigisha, ibihe biradukomeza, ibihe biradukuza. Mugabo hari ikintu kimwe nasenga kandi nasaba Imana yuko Imana yompezagira kugira ngo nanje nzobe isoko y'umugisha ku bandi. So icatumye rero Gisha TV hamwe nanje n'inshuti n'abagenzi kugira ngo dutegure iki gikorwa, ni muri ya ntumbero yo gufasha abandi, gufasha kumbure abantu badafise ubushobozi bwo gushobora gukora ibintu mu buryo bunini, mu buryo bwagutse, badafise ubushobozi bwo kuja muri studio gukora audio canke gukora video, canke n'ubundi badafise n'ubushobozi no mu bindi bintu bitandukanye. Kuko ikintu nzi ni kimwe, urashobora gusanga umuntu ari umuririmbyi, ari ugasanga mu buzima bwiwe ntarakora ku bihumbi 100 by'amarundi. Birahari, ibyo turabizi, turabibona kubera ko tuganira n'abantu benshi,
bari mu mice myinshi itandukanye